Turongeye kubaramutsa amahoro y'Imana bwoko bw'Imana aho muri hose mw'isi yose nzima. Turanezerewe cyane n'ukuntu Imana igenda itugirira neza uko bukeye uko bwije. Ino saha na kano kanya turacabandanya duhimbaza dushima Imana. Ni Imana itwitayeho uko bukeye uko bwije. Ariko rero uno munsi ndanezerewe cyane rwose narose umushitsi nkunda cyane ubugira kandi twanezerejwe no kubana namwe duhimbaza Imana. Ataranabidondora reka banze aririmba karibu gusa ataranababwira n'izina. Basha nanje Kamana unshiriye umutima wadushaka. Ndavuga Imana yacu irambaye bene data, irakura ku capu kicasanya n'ibikomangoma. Ntabwiraba amashuri, ntabwiraba n'abatayize, uyubaha wese iramuhezagira. Nimihangane reka gutinya, nimihangane naho bigoye, nimihangane ibikomeye iravyosha. Urakoze Imana. Imana ibahezagire, Imana idushize kubaba hafi. Ubu bamwita Birabogaboga. Benshi muramuzi kuri YouTube, eka ahatandukanye henshi muramuzi. Ubu ni wa muririmbyi yitwa Birabogaboga. Imbere ya byose rero reka ndaho abaramutse abidondore ababwire niyo yahora uko yumva akwiye kubabwira. Arahawe ikaze abaramutse mu izina rya Yesu Kristo. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ndabakumbuye cyane, ndavuga nti Yesu ashimwe. Ndamukanyo tumenyereye abakozi Imana batureresheje. Amazina yanje nitwa Niyonkuru Jerome, ni abavyeyi banyise, ariko hari izina ry'ubuhizi Imana yampaye Birabogaboga. Woshobora kwibaza ati Birabogaboga ni iki, mbega ni biki? Ni Birabogaboga ni ibyo guhimbaza Imana, Imana yasize mu mutima wanje. Rero ntabwo nari maze igihe ndino, maze igihe kinini ndi aho muri Kenya, Nairobi. Niho dukora ibikorwa by'Imana, niho dukora ibikorwa bya misi yose. Rero nari ndabakumbuye, twafashe isafari mw'indwi iheze dushitse hirya y'ejo. Ndashima Imana rero ko nageze mu gihugu c'amavukiro, igihugu ciza, igihugu c'Uburundi. Umukozi w'Imana je rero muririmbyi, ndamukumbuye, ndamukunda. Rero nanezerewe no guhura nawe no kubonana nawe. Nkaba ndanagushimira ko wanyakiri. Imana iguhezagire cyane kabisa. Kuhura nawe mu buntu bw'Imana. Kuba tukiriho twatanze mu buntu Imana yatugiriye. Rero ni safari ntabwo biba vyoroshe urugendo. Kenya ni kure cyane, ni igihugu kitari hafi. Uragenda ugasinzira ukikangura, ariko Imana mwizigirwa yarabikoze twashitse amahoro. Yego. Ni nayo mpamvu tuza turafata umwanya wo gushima dushekengurukira Imana, kuko kuva muri Kenya ugashika mu Burundi ni kure cyane, kandi umuntu aguma agenda abona kugira neza kw'Imana. Nayo mpamvu twafashe umwanya wo kubana namwe dukengurukira Imana, kubona yamukuye muri Kenya ikamugeza hano i Burundi. Nivyo gukengurukira Imana. Imana niyo igenda ibikora, kandi Imana niyo igenda ituzigama uko bukeye uko bwije. Nayo mpamvu dukwiye kwama tuyishima tuyikengurukira. Ati Imana ikwibutse abantu baratangara. Iyo ndirimbo umenga iri muri zimwe ziwanje. Ni muri zimwe ziwanje nyene, muri album yanje nasohora. Benshi barakunda kuzumva. Mbega ufise indirimbo zingahe ziri kuri YouTube? Ariko indirimbo 8. Vuga twiriye niyihe? Yego. Sinzi ko kizibuka yavuga izo wibuka nta kibazo, ututibuka nazo baca baja kuri YouTube bace bazirindiriza nawe baziraba. Ndibuka indirimbo ya mbere nahereyeko ivuga ngo uze dushima Imana yaraturinze bikomeye, yaturinze intambara, ingorane n'ibibazo byinshi. Ntawabanye n'Imana igeze no gukobwa isoni imumara amazi. Iyo Mana ni iy'ubuntu. Hama izindi ndibuka indirimbo ivuga ngo Imana ikwibutsa abantu baratangara. Ndibuka indi ivuga ngo Yesu arakomeye, yakijijwe waraboneye ku kidengeri.
hari iyindi ivuga ngo Imana ikwitayeho byose bizogenda neza. Yego. Hari iyindi ivuga ngo gutabagwa. Asha. Ubu ariko haza zishasha. Rero bakaza komposition zishasha rero. Yego cyane. Ariko ugiye kuri YouTube wanditse biravuga urazibona zose mu rutonde zigenda zikurikirana. Yego cyane. Nuko ubu hariko haza zishasha, izindi nazo ziri kuri YouTube. Wajya kuri YouTube wandike Jerome Birabogaboga, uzibona zose niho zibereye, niho ziri. Wandanye guhezagirwa n'indirimbo ziri kuri YouTube kwa Jerome Birabogaboga, canke kwino chaîne ya YouTube ya Niyorugira Gedeon. Imana irushizeho guhezagira, Imana irushizeho kwitaho, ni Imana igiye tugira neza uko bukeye ko bwije, ni Imana igiye twitwararika, ni Imana igiye tuba hafi. Mbega ugiye gusoma muri Kenya uvuga Ikirundi cyangwa uvuga Icyongereza cyangwa uvuga Igiswahili? Imana igira neza no kuvuga hariya je nkana sengera, ntabwo bavuga wanashaka n'Igiswahili canke Ikirundi. Ni shengero ritembera cyane ku rugero rwo hejuru, bavuga Ikizungu. Kizungu ni English. Icyongereza nico bavuga. Ubu rero turabimenyera, ntabwo tubitahura cyane kubera nka twebwe twize amashuri make, tubahe ku bw'ubuntu bw'Imana, kandi Imana niyo ituma byose bikunda. Iguhezagiye irakuvugisha n'izo ndimi z'abize, ukazimenya kuzivuga kandi ukazivuga neza. Rero Icyongereza mu gusoma hariya basoma mu Cyongereza, ntabwo basoma mu Giswahili kuko ni rwo rurimi rw'iwabo basanzwe bamenyereye. Kenshi gusa turabisaba tukabwira abayobozi kugira ngo baracishamwe Igiswahili, ariko kubera barabimenyereye cyane bo kenshi bakoresha Icyongereza. Hariya indimi nyinshi zitandukanye, ariko ubu biriko biragenda neza, twe turabimenyera. Imana iguhezagira guhindurira kweri n'amashuri ayiga, basha usanga wayize ku hari amashuri y'ubuzima ushobora gucamwo, Imana ikaguhingura ikakugira uwundi muntu. Umuntu wari umuzi kera ukamuyoberwa, nawe urabona ko wabaye munini, wabyibushe, uri bosi. Uri bosi. Ubu ni Birabogaboga, Jerome batazira Birabogaboga. Nwe twari turi kumwe, wari umwanya wo gushima dukengurukira Imana ituzigama ku munsi. Hanyuma ikindi gihe naho tuzosubira guhura twongera dushima. Ntitwoza kwibagira ko amadushima dukengurukira Imana. Kubaho umenyerwa ku bw'ubuntu bwayo, ugendagenda hano kw'inosi umenyerwa ku bw'ubuntu bw'Imana. Mbere ndumva tworangiza n'isengesho, kuko kwaba gusenga nibyo byiza cyane. Turavuga kaze mu izina rya Yesu gusenga Imana. Gusenga murakoze cyane kabisenga. Turagushimira Imana nziza, Imana igira neza, Imana ihambaye, ukura kure ugashyira hejuru. Imana nzima ijambo riravuga ngo nta kure cyane habaho Imana itokura umuntu, kandi nta kure heza habaho Imana itoshikana umuntu. Ndagushima Imana nzima muri uno mwanya, hari habari kure cyane y'ibibazo, ndakwinginze ubakure aho hantu, ubashikane imbere heza kure, bashobora kuguhimbariza bakubwira neza kwawe. Ndagushima n'uno munsi Mwami kubw'ikiganiro cyawe cyiza cyo kugushimira, cyo kuguhimbaza, cyo kuvuga amashimwe y'ibyo wadukoreye. Mu bihe by'icyubahiro Mwami Yesu Kristo, wibuke ko abari mu bibazo, abugarijwe n'ingorane, hariho n'abari mu munezero. Na cyane cyane wibuke aba bantu bari mu bibazo aya masaha n'uwo mwanya, abariko badukurikira kuri YouTube, Mana ubahezagire, abafite subscribe, abanditse commentaire, mu izina rya Yesu Kristo, Mana ubahumugisha, igikorwa cyawe kizamure ugishire hejuru. Yasenge n'umukozi wawe Niyorugira Gedeon, Mwami umuririmbyi aguhimbaza gutazira. Hari abandi benshi biriko mu yandi ma business bakora ibindi bintu bitaguhimbaza, atacyubahiro biguha, ariko umukozi wawe Mwami Imana arafise ibyo akora, arabihagarika akaza agakora igikorwa cyawe. Mwami muhezagire umurimo wiwe, uzogere kure mu izina rya Yesu Kristo. Mana habicyubahiro kubw'ibyo, utibagiye n'abagwayi bari hirya no hino mu bitaro, abari mu misego mu mihana, ubakize mu izina rya Yesu Kristo. Turasengera abarozwe mu izina rya Yesu, abari amashano, abari uburozi, abo bose turabahumanije mu izina rya Yesu Kristo.
bakire gukira amaraso ya Yesu abashikeko mwami Imana uzogize neza turasenga uyu mukenyezi yifuza kuronka umwana Mana uramuha umugisha Mana uramuhezagira turasenga abigeme bifuza kubaka ingo zabo Mana ubahezagire turasenga abafise ingo zitameze neza zirimo ibibazo ubahindurira amateka Mana zimuzogize neza abakeneye promotion abakeneye gutera imbere mu kazi bakora abakeneye kuduga imishahara mu kazi abo bose bahezagire Mana abashomereye abatagira akazi ubahindurira amateka abafise inzara y'ivy'umubiri ubaha ivyo gufungura gahaza n'izina rya Yesu Kristo abakeneye ivyambagwa ubahindurire abakeneye ibirato bose nicakeneye ico umutima wiwe wifuza uko ijambo ryawe rivuga uwamuhaye ico umutima wiwe wifuza Zaburi 21 ku murongo wa 2 harabivuga neza uwamuhaye ico umutima wiwe wifuza reka umuntu wese reka dukurikirana umuhe ico umutima wiwe wifuza turabigushimira tukimurukiye bise tugize dushima muri rya zina ry'abagera Yesu Kristo amen. Murakoze mugire ibihe byiza Imana ibishize kubahezagira Imana ibishize kubazigama mugire ibihe byiza mwarahezagira.